kwa gatanu w'igenekerezo rya 28 Kigarama no mwaka ndabahaye mwiriwe n'ikaze muri ano makuru ategekanya ingene ikire cyo ku munsi w'ejo wa gatandatu aho bukera kizoba kimeze. Aho naho bitegekanijwe yuko imbere y'umutaga hatari hake mu gihugu cacu hazorangwa n'ikirere ciganjwemwo n'akazuba hacamwo n'ibicu bike bike, bikanategekanywa kandi ikirere ciganjwemwo n'ibicu mu ntara za Ruyigi, Rutana, Mwaro, Bururi na komine Nyanzarake y'intara ya Makamba. Igipimo c'ubushuhe kiri hasi kirategekanijwe kuri dogere Celsius 10 kikazoboneka mu ntara ya Kayanza. Ku muhingamo naho bikaba bitegekanijwe yuko hazogwa imvura yumvikanamwo imituragaro mu ntara zitatu harizo Cibitoke, Kayanza hamwe na komine Nyanzarake y'intara ya Makamba. Ni mu gihe izindi ntara zisigaye zose hazogwa akavura gake gake. Igipimo c'ubushuhe kiri hejuru ni dogere Celsius 30 kizorangwa mu ntara zitatu Cibitoke, Bujumbura hamwe na Rumonge. Mu bisagara bimwe byo muri Afrika naho nk'Antananarivo muri Madagascar, mu mazinga ya Seychelles, Kigoma muri Tanzania, Entebbe mu Buganda na Abidjan muri Côte d'Ivoire bikaba bitegekanijwe ko hazogwa imvura yumvikanamwo imituragaro. Ningaha dusozera no makuru ategekanye ikirere cyo ku munsi w'ejo aho bukera mugira ijoro ryiza munabandanye kwitegurira iminsi mikuru neza irangiza umwaka murakoze.